Ndabaramukije bene data mu kiganiro ubugingo bushasha. Amahoro ya Kristo ashibamire imitima yanyu. Turagarutse kuganira ijambo ry'ubugingo. Twavuganye yuko ijambo ry'Imana ari umutsima udutunga, umutsima uduha intege muri no rugendo ruja mu ijuru. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza bwa Matayo kiriya gice ca 3 duhere ku rujya murongo wa mbere. Havuga ngo Yohana umubatizi yigisha abatiza. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ndasubiramwo ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyo niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati ni mugorore inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Imana idufashe cyane. Niri jambo ry'Imana Matayo hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ngo muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya. Yohana umubatizi yari afise inyigisho imwe yavuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Turi mu minsi tutariko turigisha inyigisho ya Yohana na Kristo, kandi na Yesu amaze gushika inyigisho yabaye imwe. Na Yesu yaje avuga ngo nimwihane. Yesu adufashe cyane ngo abantu bahinduke. Yesu yaje avuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu yaje yigisha nkuko Yohana yigishije. Turabona Yesu yabatijwe na Yohana. Iyo umuntu akubatije ubaye umwigishwa wiwe. Yesu yabaye nk'ubaye umwigishwa wa Yohana, agenda yigisha uko Yohana yigishije. Aravuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu adufashe cyane kwihana no guhinduka wese muri byose, mu vyiyumviro mubiki muri mentalite ndazi mu kintu cyose umuntu agahinduka ivya kera bikavaho akagira bishasha. Iyo dusomye icete ca mbere kiriya gice ca 5 ku murongo wa 17 haravuga ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari caremwe gisha, ivya kera biba bihise byose biba bicitse bisha. Ndiko ndavuga ngo Yesu na Yohana baje bigisha bimwe. Yohana yarashitse arasemerera mu bugaragwa bw'Iyudaya aravuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu ngo agire ngo araza nawe azavuga vya bindi, aravuga ngo ubwami bw'Imana yemwe nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Imana ishimwe cyane. Kwihana nyakuri no guhinduka, umuntu agahinduka muri vyose. Imana idufashe cyane. Yesu yaje avuga nk'ivyo Yohana yavuze. Umuntu wese tubwira abantu yuko ubwami buri hano buri hafi. Tuvuga ubutumwa buvuga ku bwami, tuvuga ubutumwa Yohana yavuze, tuvuga ubwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Ubwami bw'Imana nibuza mu buzima bwawe ucuhinduka. Imana idufashe cyane. Abantu benshi ntibahindutse kuko batimitse ubwami bw'Imana. Irya sengesho rya dawe wa twese rivuga ngo dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Turi mu gihe kugira abantu bahumurize imitima y'abantu. Abakozi b'Imana benshi bariko bigisha kumugisha. Nukuri umugisha ni mwiza. Bariko barigisha kwiterambere ni ryiza cyane. Ubukene buragatsindwa, ubukene burakaduca kure. Ariko intumbero ya Kristo yamuzanye kwari uko umuntu ahinduka akaronka ubwami muri we kandi akazoja mu bwami bw'ibihe bitazoshira. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Womenga twaradeviye intumbero ya Kristo siyo turiko, ariko wazanye ubutumwa bwiza. Uwatanguye kuvuga ijambo rya mbere yavuze ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kristo araza aravyongera ko ati nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi.
Imana yo mu ijuru idufashe. Ubwami ni iki? Ubwami ni mvuge ngo iki? Ubwami ni ukuba muri Kristo. Kuba muri Kristo ukaba muri we, ukaba ukamwimita, ukamwigana. Umuhoromodo mwiza dufise ni Yesu. Turabe Yesu gusa, kuko niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Imana ishimwe cyane. Yesu nta kote negatife nimwe yigeze agira. Abandi bantu bose bagiye baragira amakote negatife, hari byagiye birabananira, hari aho bashitse baratsindwa. Turabona Aburahamu hari aho batsindwa, hari aho ba Mose bakubita ibitandara kabiri, hari aho ba Dawidi byagenda ukunuka. Ariko Yesu nta kote negatife nimwe. N'igihe bamubamba nta cyaha yari yakoze, ahubwo yikoreye ibyaha byacu avyishirako. Hariya Yesaya iravuga 53 ngo nukuri nizacu ntimba Yesu yishizeko, ni yacu mibabaro. Haleluya. None nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu adufashe cyane. Muntu wese yumve ngo mbega ndamaze kumugira Yesu umuhoromodo wanje, niwe ndabira ko vyose, niwe nokurikira. Nta yindi nyigisho yohindura umuntu ngo ahinduke atari y'ubwami bw'Imana. Inyigisho y'umugisha ntiyohindura umuntu. Ndakubwije ukuri, inyigisho ya visa n'ibindi ntiyohindura umuntu ngo ahinduka bicaremwe gisha. Ariko inyigisho ya Kristo y'ubwami yo kwihana umuntu yohinduka. Haleluya. Ibyo bindi byose ijambo ry'Imana rivuga ngo muzobihega ubuntu, ngo twitwararike ubwami bw'Imana, ngo ibindi byose tuzobihegwa ubuntu. Haleluya. Nagomba ndakwifurize mugenzi, wumvise inyigisho nyinshi, ariko uyu munsi nje kugukumbuza no kukwibutsa iyi nyigisho ya Yohana, iyi nyigisho ya Yesu ivuga ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ntabwo ari iterabwoba, ariko umuntu atihanye ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza, kubwayo maraso ntashobora kuzobona ubwami. Haleluya. Nikodemu agenda mu ijoro, agenda kubaza Yesu, aramubwira ati Nikodemu, nukuri ndakubwira, umuntu yatavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami. Kuvuka ubwa kabiri no kwihana ibyaha. Haleluya. Aramubwira ati none nosubira mu nda ya mama byogenda gute? Ntiyabitahura. Ariko Yesu aramubwira ati ndakubwije ukuri, umuntu atavyaha ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami. Haleluya. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwami buratwegereje, ariko kandi nawe ntiwosigara. Ariko ijambo ringanuke nkuzaniye, nimwihane, niwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nta yindi nyigisho yoshobora guhindura umutima wawe, nta yindi nyigisho yohindura umusambanyi, nta yindi nyigisho yohindura umunyamacakubiri, nta yindi nyigisho yoshobora guhindura Yesu we abanyabiturire. Nta yindi nyigisho yohindura abapfumu n'abarozi, nta yindi nyigisho yohindura imboregwa. Shiti inyigisho ya Yohana na Kristo. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu abahezagire. Mbega warihanye, waramwakiriye Yesu nk'umukiza, aracari ku ntebe y'imbabazi, arakurindiriye. Wihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, kuko atawushobora kubona ubwo bwami atabanje guhinduka. Kristo akugirire neza. Mwami Yesu, ndagushimiye ko warungitse Yohana ngo aje muri buriya bugaragwa semerere. Aho yasemerera nanje narashikiriwe, n'abandi benshi kwisi barihanye, baragiye baraba umunyu w'isi, baraba umuco, kandi ngo nta wotomeka itara ngo aryubike kw'igisimbo, ariko ngo aritereka habona kugira riboneshereza bari mu mwiza. None rero mukunzi wacu Yesu, iyi nyigisho yawe womengira ikiratituka muri iyi misi y'iherezo. Iyi nyigisho ndasubiye kuvuga ngo abantu bihane. Ndasengeye umuntu atarihana, ndasengeye umuntu atarashikira ubwami, atari no mu nzira yo kuja mu bwami, ngo umugirire ikigongo, umutabare, umubabarire, amaraso yawe amweze, hanyuma atangura inzira yo kuja mu bwami. Urakoze kumugiriye neza, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire.